Yezu waratwitangiye uri umwami w'abami, Yezu niwe watwiguze uri umwami w'abami, Yezu uri umwami w'abami kanzasabwa guhaye impundu, Haleluya. Yezu turaguhaye impundu, tugukeza kuko wanesheje, wizuye none uri muzima, inganji ni yawe. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Action Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima, ukwemera. Muri iyi minsi ya Pasika twaraye mw'ijoro rya Pasika, mu giteramo ca Pasika, turi ku munsi w'Imana wa Pasika, hano ku cicaro c'umugwi w'abasenga mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Eklezia Katolika muri Suède. Duhejeje guhereza inkuka ya Pasika. None mubo twariko turayisangira, cengira Imana ndaronkamwo abavukanyi babiri kugira ngo baze kumfasha guhimbaza uyu munsi mukuru kuri Action Vibes TV. Action Vibes TV ishika kure, ishika iy'imbibe z'isi zigarukira, kugira ngo musubire musamirize iyi nkuru nziza ishikire n'abatabizi, ariko mubanze mubabwire ingene mwitwa, mubaramutse. Aha ni kuri Action Vibes TV. ego cane. Duhereye kuri jewe ndi hagati, nitwa Elvis Tusanyibanyiha. nibaza ko benshi abadukurikira kuri chaîne yacu ya YouTube mumenyereye kumbona. Nkaba ndayifurije Pasika nziza. Murakoze cyane, gusa bari bamenye kukubona bitameze neza gutyo. Uno munsi ndabona ko ni ibintu byo kuzuka. Ego amakuru y'izuka nagerageje. Kakorewe aka kabijya aka gateni nako mu ba Ministeri y'abana Nigeria. Ego donc ni n'abanyafrika. Abanyafrika. Biraryoshe cyane. Style zo muri Afrika zisigaye ziriko zirashika mu bihugu byinshi. Egome cyane. Ego nanje ni Nicolas Sibomana, nkaba naje guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika nga ku cicaro c'abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Suède. Tukaba turi mu kanyamuneza rero ka Pasika, aho twigina intsinzi iwaducunguye, intsinzi yatumye turonka ubuzima buhoraho. Amen, amen. Nicolas na Elvis Toussaint, kandi bose ego Elvis mwari mumaze kumubona kenshi, ariko na Nicolas mwibuke yuko yayisanze Action Vibes TV ku cicaro i Bujumbura, akaduha ikiganiro kiryoshe cyane. Reka mpere kuri Nicolas, nabonye uno munsi wahagurukanye n'umuryango, muraza mushajije n'abana. Wobwira abo kuri Action Vibes TV umuryango wanyu ingene ungana, n'ingene mwavyiyumviriye guhaguruka mukaza mu nkuka y'imisa, n'ibintu bihimbaye cyane. Murakoze cyane. Ni by'ukuri twasidukanye n'iyonka, jewe n'umufasoni wanje n'abana batatu, twafata urugendo rufata iminota y'ababa isaha yose mu barabara anyaruka, kugira ngo twishikire ku cicaro duhimbaze, dusangire akanyamuneza n'abandi bakirisu, dusangire ururimi. Nivyo twaje dushajije, kanatsinda twaje dusanga umwami w'abantu, umwami yikuye mu mva, umwami yazutse akaza kutubwira ati nimugira amahoro, nimuronke ubuzima. Nico gituma rero siyamungu yose nambara ikoti, mugabo munsi nashizeho ikoti kuko nje ku by'ukuri gusanganira uwacunguye. Amen, amen, amen. Ego reka tuje kwa Elvis. Nabonye yahagurukanye n'ugwaruka rutari ruke baza guhimbaza Pasika. Hariho izindi randevu ibyo ari byo byose kuri uno munsi, ariko mwahisemwo kuva ejo mu gicugu kuba kumwe na Yezu. Ego twebwe natwe mu ntara
dutuyemwo tubayemwo dusavyemwo indaro itandukanye n'umuvukanyi Nicola yajemwo avamwo. Natwe twagize urugendo rwa baba nk'isaha nyene, kandi twaje n'igihaba bucinshi kuko uno munsi twibuka izuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu, n'umunsi twibutsa ukuntu twacunguwe, ukuntu twagiriye ibakwe ryo kuba tukiri bazima mu ntege zacu nke, mu byaha dukora, mugabo ko Yezu yatuzukiye. Twaje turi kumwe n'urwaruka rwa Uppsala, kandi bose baje bafise ingoga n'akanyamuneza n'agahababu, kandi ku nyigisho twari twaronse zo kudukomeza muri ibi bihe by'ikarema, aho twari twize yuko hari ibintu byinshi bidufatiriye muri iki gihe cy'ikarema, amavoyage, abantu bagenda bakwirikiye imikino cyane cyane muri iki gihe cya Pasika, n'urwaruka rwinshi rwashoboye kuba rwatwawe n'ibintu bitandukanye, hari imikino ariko irabangira nk'uko mwabyumvise mu bindi bihugu. Kubona rero urwaruka twashoboye kuzanana, twabona twe dufite intsinzi y'idouble, ko abantu bose bamwe bataza ngo mumwe muri Swede, tuti ego twe turafise gahunda ku munsi w'Imana mu nzu y'akanyamuneza, gusangira izuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu, we yadupfiriye ku musaraba kugira duhanagure ibyaha byacu uko bukeye uko bwije. Nico gituma rero pati twashoboye kuza ngaha tunezerewe duhimbawe. Murakoze cyane, murakoze rwose bavukanyi bakunzi ba Axia Vibes TV. Turi ku Pasika y'umukama, tuko turasangira akanyamuneza. Murumva ko hari urwaruka rwinshi hano muri Swede rwahisemwo Yezu, kuko ivyo bindi byose turashobora kubironkera igihe, ariko Yezu ni watuma n'ibindi bigira insiguro. None dusubire kwa Nicola, none ubutumwa woha bariko barakurikirana Axia Vibes TV, cane imiryango kuri uno musi mukuru wa Pasika, kuri no televiziyo isanganywe iciyumviro ngenderwa ko ati ukwemera kuvyara ubuzima, ni yahe nubuhe butumwa wotanga? Ubutumwa ngira ngo kira mu Kristo wese ashobora kwibwira kuri uno munsi uri hejuru, kuri uno munsi w'akanyamuneza, n'ubutumwa bwo kutibagira ko turi aba Kristo, n'ubutumwa bwo kwama twibuka ko dufise uwatubambiwe kandi turi abanyabyaha, akikorera ibyaha byacu akaduga Karavariyo, hama akabambwa, ari uyu munsi yazutse yizuye mu bapfu, nta wamuzu yizuye mu bapfu. Nicyo gituma rero ubwo butumwa burahambaye cyane. Nongeyeho kandi ko nibyo naje gusenga, muganaje no gufasha abandi bakristo gusenga, nk'umuririmbiramana muri ko hadusangiye n'umuvukanyi Elvis, tuba mu mihingo itandukanye, twaje gufasha abandi bakristo gusenga, kuri naza Imana, kwiga iyo nsinzi. Ubutumwa rero nyamukuru twame twibuka icyo Yezu yazize kugira ngo ashobore kwizwa uyu munsi, icyo yasize tweretse, hama natwe tugerageze by'ukuri tuzosuye kumubabaza, basuye kubonera tugere Kristo. Naganze Kristo, kwibuka ko turaba Kristo. Ivyo rero aho kuvyibukira neza ni muri aya mabanga y'ukubabara, ugupfa no kuzuka, ko niho twavukiye nk'abakristo. Bakoze cyane kuri ubwo butumwa. Umuntu wese yahora avuga ko ari umukristo ariko atarafata kanya ngo ahimbaze aya mabanga neza, amenye ko hakiri agasorobo, yigire inama. Elvis, ubutumwa woshikiriza nawe, wajije kutubwira yuko hari ibindi byinshi bisamaza mwaretse, ariko mukaba mugahitamwo Yezu. Ubutumwa woshikiriza abantu kumbure bavuga ati Pasika nico kimwe n'ibindi, umuntu azozironka nejo, imisa nizazindi nyene, wo babwira ikiga Elvis ko? Ego cyane bavukanye muri Kristo, ndabatumiriye kwibuka ko uyu munsi, ego naho tuba yuko umunsi wose w'Imana rizuka rya Yezu, mugabo uno munsi ni umunsi mukuru aho twibuka hema umunsi adupfira ku musaraba. Yama adupfira ku musaraba uko bukeye ko bwije, mugabo uno munsi
kari akaryo nk'ako gushirako kandi gikumu ku bukristu bwacu ko twamwemereye kumukurikira kubera dupfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byacu, tumwamize mu mitima yacu, tumwamize mu bibanza byacu vya mbere, kuko niwe wadutunze uko bugiye ko bwije. Iyo hataba Yezu yadupfiriye, ubu sinzi n'ivyo tuba turimwo. Yego, tugire Kristo Padre. Naganze Kristo. Nibaza ko ayo majambo ari inkoramutima niyo twari dukeneye kuri uno munsi wa Pasika. Nkabasuye kubipfuriza Pasika nziza aho muherereye hose. Mumenye ko ngaha kuri Axia Vibes TV nikiraro kitujana kukwemera kuvyara ubuzima. Ukwiye kwemerwa rero n'uyu yari Imana akigira umuntu, akigira akantu busa, agapfa urupfu rwo kumusaraba, urupfu rubi, ariko uyu munsi ni muzima. Ni mw'izina ryiwe rero ibintu byose biba byiza, nibibi iyo tubibayemo turi muri Yezu biracika byiza. N'amagogo iyo tuyakiriye muri Yezu aracika umuhezagiro. Muri Yezu ibyo akoze ko byose bicika inzahabu. Rero ntihagire ugereranya uyu munsi n'iyindi minsi, muri we ibitangaza biguma bikoreka. Dieu va faire encore. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Wewe umwemerere gusa. Twari kuri Axia Vibes TV. Jewe twari kumwe ni Patiri Inyasa Nkurunziza, nkaba nari kumwe na Elvis Toussaint Ntibanyiha, Nicolas Sibomana. Ego cyane twari kumwe n'umukunzi wa Axia Vibes TV inyuma ya kamera. None iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Mugiraho muba mwubahwe. Pasika nziza. Pasika nziza. Bye bye. Glad Post.